abandi urabiruka kera urumva abahungu barafise ingeso yo guca inyuma abakobwa kandi si kuvuga ngo nuko atabamukunda oya ivyo bintu abakobwa mwamaze kuvyakira gose ega ni realite irababaza gusa birahari jane urabibamwo nyimba babikoze rimwe bigashika atari ingeso nukuraba si atari ingeso canke vyashitse kubera nyene kubera mubiri hajya uragoye ivyo ndavyemeza kandi so nawe uravyemeza ndavyemera arakwiruka uyu mukobwa arakwirugo urakuze urumva urageze kubaka nk'aba diaspora bo muri Canada yego ashaka kubaronka muri France ashaka kubaronka Clinta icyo kibazo nakikurikiye barabikubwiye uwo munsi vyagenze gute rero umuja kuyarya ari umusheri wawe ukambwira ndaguherekeze turagiye. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaye ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikirizwa na jewe Omario kuri ABAKOBWA TV. Uyu munsi nagiriye ibakwe ryo kwakira abakobwa beza mu gisagara ca Bujumbura. Umwe n'umukonsulta kuri Yaga azwi mu kiganiro citwa Rolex. Uyundi nawe n'umugenzi wanje. Reka ndabakire turaza kuyaga vyinshi bigiye bitandukanye. Reka mpere mu buryo bwanje urahawe ikaze. Murakoze. Ku batabazi babita gute? Nitwa Clinta igira neza. Hama nkaba ndi umuconsultant muri Yaga. Nkaba ndi n'umu makeup artist. Okay. Hama namwe? Jenny Gracia Kenita igira neza. Ndi umurundi kazi. Cyo kimwe si sabatara menshi nka mugenzi wanje muganyene ndi umucuti wawe nkuko babivuze. Nera ntatara ni mufise? Ego ndi umutamvyi w'ikirundi datamba traditionnel muri club culturel ihonja. Ego. Ndaza gusaba udutambire gatoya. Tubazo baragutumira abantu. Entre temps turafise événement turafise concert le 20 là le 21 karibu cyane kuri CCF à 18h. Ego. Kufise umugenzi akina filme wowe n'ibindi barabishika bikakuzamo kumva ko kina filme. Bon, naravyiyumviriye gatoya mugabo nivyo bindi uvuga ati wow umugenzi wanje aratesa mugabo j'ai pas visé loin. Vyahereye ngaho kuko kubera ikintu utabishiramwe izo nguvu sinzi ariko peut-être mu misi zanzovyiyumvira. Okay uzomwinjize mu gakino we uyu amaze kuba expert afise abakunzi biwe bamufana. Yego ndabizi cyane azonyigisha ni bon. Reka rero tugende kuri débat yacu uyu munsi ni débat ivuga nkuko onye mbega relation à distance ifisize avantage ifisize inconvénient. Ku bwawe wibaza yuko ari avantage ari inconvénient kuri relation à distance? Ku kintu ca avantage nibaza ko avantage ari zose nkuko umuntu ashobora kuba ari muri relation ngaha nuri hari avantage ni zose ariko inconvénient hanini hari nuko nibaza ko ushobora gukumbura umuntu mugabo muri uyo mwanya peut-être kawusanzwe yo kumubona ariko nibibe bikunze ariko comme ubuzi ivyo urimo gerageza kwihangana nyene kavuga ati ntegeza gushindiri. Hama namwe? Bon nanje avantage nibaza yuko ari nkiza abandi bose nyene nka kurya ufise umuntu musoka nubwo mwa muri kumwe. Hama ma inconvénient nayo kumukumbura nyene ntumubone canke ugasanga communication iragabanutse. Hari umuntu avuga ati jewe sishobora gukundana n'umuntu ari à distance. Uwo muntu aba yafashe iyo ngingo nikosa yakoze canke nukutamenya? Bon utarayibamwo ashobora kubivuga gusa hari nk'umuntu abivuga peut-être kubera aba yarayibayemwo akabona genre nk'ibintu vyamubaye akavuga je sinzosubira kuja muri relation à distance. Gusa atarayibamwo ntashobora kuvuga nkuko. Nagiriye ubuntu mwese ndabizi ko mumaze kuja muri iyo relation mara bagenzi banje mwese ndabazi aba ex banyu ndabazi. Nimumbwire rero mwebwe ni kihe kintu wahuriye muri relation à distance uravuga ati sha iki kintu kwera cyarananiye kumenyera?
kumenyera genre kumenyera sinagikunze ndumva ko ari ikintu nyene n'abambuzi muri ico gihe. bon jewe kumukumbura peut-être kubera nyine urakenera kubona umuntu nyine bijya biri normal kubona umuntu musokana canke dati rero kumukumbura ego urihangana gusa biba bigoye gusa ari umuntu acavuga ati none ntidukora pere video nitwama ku ma voice ivyo bindi bukumbuye nibiki nene kuri kumwe n'umuntu ndamwakire nuvuga gute relation ubundi ntabwo iri base gusa kuba muvugana appel hariho nuvuga gute contact physique hajya iri important cyane naho abantu peut-être abantu nuvuga gute cyane abantu turatandukanye hari abantu badaha importance physique ikibanza kinini muri relation mugani baza kari ikintu gikomeye cyane mugabo bishitse ukisanga muri relation distance si kintu coca gituma uvuga ati ngo je sinaba muri relation distance donc uzi vyurimo uri focusinga mu vyurimo hama ukabikora hama nibaza ko ikintu ca mbere kijanana muri relation distance cyane iyo muri mu bihugu bitandukanye décalage horaire haragera ko muvugana wahageze kuryama uwo ni habaronse umwanya hageze ukavyuka wowe ukabugiye mu mirimo yawe donc nibaza ko muraronka place muragerageza gutrouva le minimum du temps mukavugana kandi nibaza ko ari cyo kintu ca mbere gikomeye muri relation ni communication na confiance cyane umuntu wari wese yari muri relation à distance hari ikintu abavuga ati je nitwahora n'umusheri wanje ndashaka nzokora iki muri ubwo buryo nyene bwa physique wavuze we ni ikihe kintu uvuga ati nitwahura ndashaka uzomukorera ikinya tutabara dukora kuri telefone oya pani ngo kumuyambira je kumuyambira hama nawe passer le plus de temps possible avec lui eko nivyo nibaza donc muri ivyo mvuze ça englobe tout amakara kuba muri kumwe ego byinshi oya mvuze ikintu ushobora kumukorera nyene ki specifique kuri jewe ego coupe kugira iki ngitwumva kijya nyene singomberega ngo urinde ngo kijya nyene kikurimwo wewe singomwe ikintu ngitwumva andi no biruka kera urumva reka guca hirya no hino kuko urakizi kijya nyene wowe uvuga ati je kwera nkimubona fast nta bintu birebire oya aha nyine niyo shaka byose tubwire ngaha kuri kamera ya je navuze genre je mba numva ega byose bija muri ivyo nyene mubona irumva munini kuyambira nahama kacakurikira webyo muri kumwe n'umuntu mukundana jane habiki none gasha ubunya umujurnaliste yatumira umuntu baganire nabaca bazwa tuvuganira ni deba oya gusa abakobwa nyuma rafisa no guca mwitwaza ngo kumuyambira okay sawa nivyo tutavuze basi bivana n'umuntu rega bivana n'umuntu mubunya mubonanya kaca kubwira ati turayambirana gusa nta bindi bintu je nkeneye bibandanye basharabaye desi oya nyine nibindi nyene oya basi urumva yuko modi yo cihinduka ati gute bera mu kuyambira ndiko cyumubatse ati wabaye iki oya ntacu twabivugana aho utangura kubaza mu bagenzi bawe ati nindega bashe yanteranije rego umusheri wanje ubunya biherera muri yambi gusa oya koga muri ikekana sana oya nibaza ko kwanza reka ndakwishuye ko byo bavuze hariho amakana amabizu ego nibyo en principe aka bizu ziratandukanye nkiye bizu wumva sa uzoze ndagukore video musoma
genda umpaye n'itariki kweri je ndazandike uzozuzanye kamera nyene uzozuzanye kamera none aho ni kamera n'ubu ni hiri nuko abuze gusa arabuze umusheri wanje ni wabuze tu iyo bikwereka oya ariko iyo turi ngaha tuba dushaka kwigisha abantu basi hari nk'umuntu nk'iyo biza atayabazi gusa uci wivugira ngaha akaca yimenya birashushe abantu bose ntibagira ibintu bimwe jane bari en couple ndabizi yuko atari bimwe gusa rero hari umuntu ashobora kuca afata azoca ja en couple azoca bimenya avyigishwe nande se bazomwigisha bazobura batazinanye bose se bazobimwereka atavyazi naho umusheri wiwe hewe aya azobaza abagenzi urabona reka tuzogira episode ya kabiri like ibintu bikwiye kuba hagati y'abantu bari en relation ni uzocuza kubibigisha ubu nturi ready cyane ko utamusavye uruhusha oya n'uruhusha rurakenewe oya uribuka ko twari kuri depa ya relation distance ndabiga n'ubu niyo tukiriko kuko turimo turigisha n'abantu bivanye n'uburyo basanzwe babifatamwo iyo babonanye n'abasheri babo ugasanga hari ibintu batabakorera kandi bari sanse kubakorera hari n'abantu bataba babizi ivyo bintu niyo mpamvu nabazanye ngaha nk'abakobwa nizeye muciye ubwenge mufise nayo ka experience mugasangiza abakunzi bacu oya ntaje anakimwe umuntu akeneye kuja muri iyo relation à distance azobona azoje muri zibiri azoje muri zibiri ntazigiremwe icarimwe oya mvuze genre azobanze ne antka umuntu arenze aja muri relation à distance nuko aba amaze nko kuja muyo umuntu begeranye ntavyo nzi mugabo nta n'igihe wo kwisanga uri muri iyo relation à distance n'uwo mwegeranye atanumwe atabwo urayijamwo azobibona vraiment gusa ukuntu uvuze ati ngo azobanza aje muri iyi hamaze aja muri iyi abantu baragira aba ex birashika relation menga ubuntu tuntu dusanzwe kweri nenda kubaza nta mu ex office ndamufise none sawa wari ufise uwo muri hafi na hafi okay zoce wiyavanture hacu ugira n'uwo muri à distance byanse cyangwa nigarukira muri cyo oya kugira aca bimenya azoca abona ama inconvénients vyoroshe kuko ikintu utarakibamwo biragoye jane kuvuga yuko ariko ni navyiza kuba mu kintu bakubwiye ingene kimeze nene twakubwiye oya kandi mwampaye mwagize ibintu vy'amarimiti sawa ikintu juste ikintu bitandukanye ko cyane bivana mbwana umuntu je numva ari attachement physique ibindi byose ni handi nye biri normal ni ibintu bisanzwe umuntu mukundana ari à distance hama mukaca mubonana ni ikihe kintu yo gukorera ukacuvuga ati je iyo relation ndayihevye turi kumwe kuvanga byonyene ni ikindi kintu numva umuntu twopfa genre oya rero nk'ibintu ashobora kugira bindi canka kagusaba je ne sais pas byo ntangorane umuntu mukunda nyene vyovana n'ivyo ari ivyo ibidakunda uramubwira nk'ivyo bintu nyene bidakunda ni nk'ibi wovuga ati je vyovana n'ivyo ashaka ngira nyene ivyo wowe muri rusange no bimenya bingiye atabimbwiye navyo nomenya sivyo nyishurira sawe wowe nibi subiramo question nuve gato umukunzi mukundana akaba ari à distance hama akaca zamubonanye ni bihe bintu yo gukorera canka akagusaba ukacivuga ati no hako ibi bintu ndabigukorera relation tuma tuyihagarika bon icyambere nuvuga nuko nibaza ko nyuma wa musaza muri relation distance nibaza ko muvugana byinshi hari ibyo murusha guplanifia vu que mutaba muba muri kumwe mukavuga ati peut-être un jour dushoboye kubonana tuzokora ibi n'ibi hageze akaguhinduka ukabona amasezerano muri mwaragiraniye ariko arayakurikiza na lettre ngano ushaka kuvuga ati numva umenga tuhagarika ivyo turimo kuko sima nk'ibiryohererewe ego kuko deja ariko uvuga ngo ama relation ubu ngo abakobwa dufata nk'ibintu bisanzwe ntitubifata nk'ibintu bisanzwe nta na gato ahubwo ujya humva haguha amahoro donc kuko nta necessité numva irimwo kubonanya relation wumva umenga ntavyo iryohererewe juste kugira ngo vyitwa ko ufise umuntu musokana
ariko hari uwambwiye ati burya ngo urukundo rw'ukuri ngo ntigwigera ngo rubaha amahoro ngo ijana kwijana muguma ngo ntihabura utuntu muguma mupfa mukamara dejuru mutavugana burya ngo rujya rukundo ngo batigera bashwana ngo bari ububeshyi. Voilà, ni vya bindi ndakubwira ati n'ubundi ntibabeshe mu bantu bakundana ntihabura ukwankana cyangwa ugushwana ya mugabo nibaza ko gushwana si ibintu woca uhagarara ko cyane mugabo urumva haragira aho malimite wora mwihanganira kandi erega burya abantu baratandukanye byari ibintu uramwihanganira ni kuvuga aje akaca akora nk'ibintu mutumvikanye uvuga ati ntacyo bikore cyenda kwihanganiye uyu munsi gusa ntuzosubire. Voilà, je hariyo n'ikintu je nkunze kumva abantu abakobwa benshi dufate nafise umuntu dusohokana aranciye inyuma TikTok ukasha usanga murahebanye iryo sinumva ko ari raison iri valable ko muca muhebana kuko la plupart du temps abahungu barafise ingeso yo guca inyuma abakobwa kandi si kuvuga ngo nuko taba mukunda oya ivyo bintu abakobwa mwamaze kuvyakira gose ega ni realite irababaza gusa birahari genre urabibamwo gusa nyene biragoye kwakira ubwa mbere umenga ariko umukobwa umucitinze vyaramugora kwakira gusa abakobwa bu musigaye muvyakira ni kubera iki mwabonye ari ngesi iri ku bahungu bose bon si kuri bose gusa benshi gusa avuga ngo agukunda ngo ntabikwereka gusa icyo atagukunda acabikwereka genre araguca inyuma ukabibona ujya gukunda araguca inyuma ukabibona gusa ngo utagukunda araguca inyuma ukabibona gusa ngo ugukunda ngo ntaguca inyuma ngo ubibone ni kuvuga niyo uvyumvise ahantu kubera ataba yabikweretse abagukunda iminsi y'igisuma ni 40 urumva tugereza kumufata donc Clinton wowe uvuga ati nawe wanci inyuma sindabimenye it's fine none we nibihe ari fine icyo ushigikiye ni icyaha nta na kimwe kiri fine gusa ega n'ubuzima birashika gusa sinumva ko noca nshika ndamuhebwa nyene nanjye nico nako ndavuga kumuheba siyo solution kubera ko nubwo gute hanini l'erreur est humaine nyimba bikoze rimwe bigashika atari ingeso nukuraba si atari ingeso canke vyashitse kubera nyene kubera mubiri hajya uragoye ivyo ndavyemeza kandi so nawe uravyemeza ndavyemera arakwiruka uyu mukobwa arakwirugo urakuze romva urageze kubaka abagabo baciye ubwenge nizere yuko muhari oye kubera tu ne vas pas trouver mieux ailleurs kubera ko nimba umuhevye ni giki kubwira ko uyo wundi mugiye en relation atazoguca ubwo ari gusanga we wabanarengeje no so rero uvomye kuguma hahandi nyuma uvuga ati uyu muntu réellement arankunda kandi nabona yuko si vya bindi vy'ingeso by'abahungu byarashitse rimwe kandi akiyesquiza ukabona réellement ko ariko aragerageza guhinduka aho ni bon turashaka kubandanya atari ingeso aragira kandi agukunda vraiment yohinduka si vraiment agukunda atagukunda naho acaguma agira vya bindi gushika aho ahubwo hani igihe usanga bigira ashaka ko genre wewe umuhebe kuko abantu bigora kubwira umuntu genre ndaguhebe ico ndagushigikiye amakosa komsa wewe gushika abari uzoca umuhora uca ubiheza kumbe ukubise washaka kurira voilà kuri wewe umuhungu aguca inyuma ukabimenya n'umuhungu yaguca inyuma ntubimenye wo prefera ikihe muri ivyo bibiri umuhungu aca inyuma nkabimenya kubera iki kubera ko novuga gute aho mba ndamuzi réellement uwo ariwe nzovuga ati nzoshobora kumwihandanira kanga nuko mugabo kuba uri kusokana n'umuhungu ntumenye ko aguca inyuma ngo novuga gute n'indi degré y'ubujuju kuko urumva wowe tu ne fais que ta tête nivyo bindi babakubwira ngo hari n'abantu vraiment ndafise ka y'umuntu nzi uyu mukobwa shirwe yaramuca inyuma mugabo kenshi twarabimubwira mugabo amavuga wapi murambesha ubibona ubwo muranamushaka wana anavyo bivuga ngo il ne faut pas kuvugira umuntu nabi udafise ama preuve turamwerekana ama preuve mugabo ntashake kuvyumva parfois baravuga ngo l'amour est aveugle kandi nivyo so je no préfère ko umuntu aca inyuma nkabimenya wowe hagize nk'umuntu agutelefona kugira ati yewe sheri wawe
tumubonye muri guest runaka yinjiranye n'undi mukobwa kandi binjiye ubunyene urashobora gufata taxi ukahabasanga urumva yuko ukora ikintu cyari cyose kugere ubimwereke ko wabibonye niki kintu wocu ukora noca njayo yego ndajayo kwe kino rindira mbona nta kintu copfa ugiye gukora iki none kugenda muri kayibonye ego kandi kugire uvyibonere dote propres yeux nuzoze kuvuga ngo urumva ngo naka amajambo ya kandi nkuko basubiranye jane nk'umu umusheri w'umundi ukambwira nabonye sheri wawe ngaha ikiye karakuvanga akacebya sheri wiwe abahungu baca bishofa kugusungumza cyane akakubwira urambeseye umambo amajambo y'abantu nshobora kubana ukonye iki gusa wamwifatiye fumo umubabarira jane wamufashe kuko ngaho deja ntacasubizayo wamufashe abari dans l'erreur totale hariho umuntu avuga ngo je ngo hako nofata boyfriend wanje ari mwanci inyuma ku mukobwa andusha ubwiza natuma ndamubona anci inyuma ku mukobwa andusha ubwiza ati kubera iki kubera ngo umukobwa andusha ubwiza anci inyuma ku mukobwa andusha ubwiza ngo azoguma jayo wariho kutandusha ubwiza ngo ushobora gusanga ari ibintu byamufasha ku kanya wewe prefera ibyo kwanze bizovuga ngo umukobwa andusha ubwiza imisi yose nta ntuzokwa muri mwiza hama hariho abari hejuru yawe canke abari munsi yawe nta muntu ari mwiza jean avuga ngo je ngo ndi mwiza nta numwe ansumvye ntibiba ntushobora kuvuga rero ngo je ngo nci inyuma kwanze urukundo ivyo vy'ubwiza bijemwe gute newe ntushobora kubona umukobwa ukavuga ati urya mukobwa jarandusha ubwiza arande yego barahari baruzuye nawe nataza kuba nawe rero umukobwa aca avuga ngo urya mukobwa ingene ndamubona burya bwiza bwiwe hajya ahantu umushero wanje zohavura nasubirayo ubwo tu sais bien ko umuntu adakunda no bagute muri relation ubwiza gusa sibwo bukonda voilà umuntu rero umuntu umukunda icari nufotira kubwiza gusa kuko dufatiye kuri ico vraiment wasanga nta muntu numwe yaje muri relation bokwama batuvanze canke bakatuvanga zokwama biraha imisi yose kandi wocu uvuga ngo amvanze namwiza ngo ni sawa oya ni kuvuga yuko wowe umufasha nkara gucitinga hama akaca gusaba ikigongo ivyoca bihera ubwo nyene ahubwo numva uyu mukobwa ari karavuga ngo no prefera ko amanga n'umukobwa wundi andusha ubwiza ntaba ari kariha valeur wenyene nta valeur aba ari kariha gute yikompara n'abandi bantu nemi kandi namwe muhora mubivuga ego bwiza ego ndavuga umuntu ni mwiza sawa gusa pana ivyo kuvuga ngo turi muri relation ngo tutegeza ngo kuja ngo kumvanga ngo n'umuntu ngo mwiza sawa kari mwiza genda ugumane nawe John Deke kweki twoguma duteshanya umwanya kandi ubona ko ntari mwiza ukugira uze kundondera ko wabona ko ndi mwiza abo bandi ntiwari bwababone kandi urumva kuja muri relation hari igihe uraba ingeso umwe n'umuntu ameze nukujana haguha amahoro ivyo tugumye muri ivyo ngazomvanga na mwiza ntitwobiva twa turi mu biki ofite tubazo turateshanya umwanya hari umuntu usanga iyo akundana n'umuntu ari a distance usanga amurungikira ibi nibi wowe nikiye kintu wibuka urungikiye umushero wawe mwakundana a distance namurungikiye ntanakimwe namurungikiye Jane nguri kado ndamurungikiye cari cyo cyose n'amafaranga gusa usanga yarabaze kurungikira umuyoro wavyo yego breve neni kubera iki mwumva umenga buri munsi abahungu nibo batanga mwebwe ntimutanga ya kwanza twarishizemo ko turi mu Burundi kurungikira ikintu hanze menga biragoye breve kandi nabone barabizi biragoye ko arabakobwa babikora we ego nk'ubu yambwiye ati Jane kubera ikari ndakubwira oya basi nenka je no camenya gute umuntu azosubira hanze amurondera ndamuronde quand même basi okay nk'aba diaspora bo muri Canada yego ashaka kubaronka muri France ashaka kubaronka gusa ha abantu bagoye kuronka nka Belgique umukura arashobora kukirungikana umuntu agiye France akazoja muri Belgique aziza kugitora birakomeye biragoye we navyo ukora irabikora urabikora que oui ku muntu ukundura bimukorera donc nibaza ko ari ibintu bisanzwe cyane mbwitubwire wera ko warungitse je ntacyo nabibwarungike vraiment simbeshe kubera ko nibaza ko ntivyamaze umwanya munini so nico gituma ndakubwira ni
Okay, ni yihewe basi yaguhaye agaciro no wibutse uvuga ati wow. Je barampaye amahera ndigurira. ati bagutemwe amahera Mama none sije nzi ivyo nshaka. Oya gusa arashobora hari uburyo muganira n'umuntu mukundana ukumva ivyo akunda. Tugati akakandara gakunda reka nzoka muguri. Rero je numva je ngira yabonye ivyo umugora kubirungika. Amara amahera ndigurira. Hama nawe. pareil naje n'amahera vraiment vy'amahera. Uya none nawe yabona umenga kubirungika biragoye. Donc caguha amahera ukigurira. None uramaze kubona yuko amafaranga hari agaciro runaka adafise kurusha kuguha ikintu umucibuka. Umviriza. Je narakiguze. Deja narakigura akambwira mfotorera jane turabe. Twaguze iki? Yarakwizeye wa muntu. Namubwira naguze iki yaranyize. Gute yakubwira ngo fotore. Oya namubwira umva sheri naguze iki genre muri amahera nacengura mwibi akacambwira fotorera turabe ikintu waguze comme nkuko wamubwira ndi mu macourse jane nagiye kugura nk'impuzu canke nagiye kugura ibirato abwira mfotorera turabe ibintu waguze nyene bisa ibintu bisanzwe. Hari ibintu mu minsi heze vyari vyiharazwe cyane cyane ku ba diaspora mwavugana mugakundana ugasanga nka gusaba amafoto ameze ukuntu canke ama video wewe biramaze gushika mugakundana n'umuntu akagusaba ibintu nk'ivyo. Bon, saya ntabakuba ko kino guhifoto tutubwire shawe. Bisanzwe ntawo bazi ni bisanzwe vyarabaye wovuga ati vyarabaye arabinsaba gusa. Ego biranashika wanashima sino ku muntu muba musohokanye gusa. Hari n'abatipe baba diaspora kujya kuvugana n'umuntu arabisanzwe. Kuko urumva kuba en relation ça veut pas dire que udashobora kugira ama connaissance canke abagenzi. So mukavugana akigira nk'umugenzi asanzwe muga par après ugasanga atangoye kugusaba ibintu biri indécent. Donc ivyo ntibishobora kubura vraiment namaka ari très fréquent. Kandi cyane ku bantu bo hanze. Kandi abakobwa benshi barabigira barazirungika. Yo oya je mon expérience nagize. Urumva tellement abatipe hanze barishizemo ko abakobwa mu gisagara ca Bujumbura je précise dukunda amafaranga dushonje mufsinza dushonje urumva tumenga amababa asasinzi tumera amababa uravyumva so akakubwira ngo nkorera video kanaka hama ngutemwo cash uri muri uvuze uradandaza uwo munsi we vyaciye bigenda gute abikubwiye? Premièrement urabashoke kuko urumva deja kashi batangura kwigira nk'abantu baba gentlemen urabibona rero d'un coup abikubwiye munsi wa mbere uravuga ati wewe bigenze gute. Donc ucugerageza kugira ntimuvane nabi ugerageza kumeta distance ukamubwira principe ziwawe hama mukavana ubunyempore. Wowe vyagushikiye vyarangiye gute? Oya le type nitubivugana kora kurumva uca wumva ico ya visa. Donc uzi wumvise ico yarondera na wumva yuko udashobora gusatisfaire ses besoins tu t'écartes nyene bigahera. Hari n'ukuntu usanga abatipe baba hanze baje no mu Burundi baba bakeneye guhura n'abakobwa benshi. We nta muntu arakwandikira ati yewe haje mu diaspora ngo tugende kurya amafaranga yiwe. Client icyo kibazo nakikurekeye. Barabikubwiye. Uwo munsi vyagenze guterera umuja kuyarya. Yaje ari umusheri wawe ukambwira ndagoyerekeze turagiye tukagenda kuyarya. Ari umucuti wiwe. Je ngenda nk'umugenzi wawe ndaguherekeza Jean tukagenda. Hari igihe usanga umuherekeje ugasanga nawe ari kumwe n'undi mutipe. Jane nanje cyaba mu oya ntibiraba iyo kantiraba amaze kuba gusa uragira none wowe anti katanze guri kuranga kutavuga ngo hava gufata ku nguvu canke ndazi ubigira kwera ubibona bishaka kandi kuri kumwe n'umuntu nashaka kwa muri kumwe juste mugateye inkuru ko waje muri show hama show ikaba hama mugataha mugana amanimero ushitse muri urashaka no kuyifuta canke ntumwishura shaka gusa no kubona kuguma muyaga nawe ukaguma namwishu nibisanzwe none ugapanga n'indi programme tant que il se comporte bien it's fine. Tubwire rero yagenze neza rero muca mubandanya muganira
byagenze gute ntayo mfise bose wasanze atakigenda oya kwanza iyo programme maze kujamwe genre ngo hari aba diaspora ngo tugende yari imwe kandi yari umuntu vraiment yubashe nta bintu byo kuvuga ngo basi nka bijya by'abahungu usanga bava hanze ugasanga barashushe menga bashaka kujana n'abakobwa nka 10 baca bakoblija ngo uze wambaye uku iki aya byose byabaye yari umuntu yubashe vraiment twagiye bisanzwe araba n'umugenzi n'umugenzi twibwire rero wowe ujyanye ajashushe rero ngo byaciye bigenda gute je nta uhari bon arahari mugabo navuga gute sinda ba muri yo ka rumva ngo habacaba ibintu birebire oya c'est pareil usanze ubiyizi urashiraho des limites ukavuga ati je ibintu bipasa nta washatse kubigerageza nawe usanga wagiriyemwo kunze bogari afise n'amafaranga bo aho naho winjiye mu kindi kintu gusa uramaze kubona yuko n'abavyeyi b'iki gihe basigaye bifasha nk'abakobwa umuvyeyi umusatsi ukundana n'umuntu wo hanze sijya cyaryohe araryohe ako kana nawe uramaze ukabona ego ujya gwaho kimupresenta muhira bavyakiriye gute ati kumupresenta aha oya bon oya ibyo uvuze nibyo abavyeyi barakunda kuvuga uriya ntazo kugeza akanakubwira ati ahubwo wewe iga amashuri yiwe gusa ati uwo arahari mugabo byaba ari nka blague bana muri famille yumvise kare uwo hanze avuga ati ahubwo arabuganda mu ndamukirize meko muravugana urumva yuko nyene bigoye kujeha mugabo urabibama umenya ko biba nk'umuntu akuze ego nta urakubwira ati ngomba ndakurungikira amafaranga cyumpera mama wawe cyangwa kimugurira akantu mama wawe oya nibaza ko aho vraiment biba bigeze ku yindi degré kuko urumva aba deja kwipermeta kuvuga ati tora uzohe mama wawe nuko bamuzi canke babazinanye kuko urumva nawe ntoca wiyadukiza dufate uraguza ico kintu canke maroro yamuhaye akubwira ati ninde ayarungitse donc nibaza ko wamugeze peut-être nko muri fiançailles abamuzi spécifiquement ko nibaza ko abahungu bake wo kwipermeta kuvuga ngo tora amahera ngo uzoyashire mama wawe kuko ni kindi kintu vraiment we mu bantu bose bamaze gukundana à distance ari relation à distance nta numwe urigera upresenta muhira ngo bamumenye oya nawe ego ariho ego byagenze gute nta mupresenta ama birahera wari tuzi ngo ni wa mariage sha oya mwese mwamaze kwitegura n'abagenzi bari bamu mwese mwari mumuzi antika oya nyene birashika hamuca umuhe barongo umuhoye mbere kutashaka kwimvira kari we yamuhevye kweka ari iyo muheba umviriza nizaheze nyene hari ibintu nyene twasanze tudahuriza ko hama turavuga tubihagarike birahera byarakoroheye umuntu wamaze gupresenta muhira abagenzi bose bamuzi byarakoroheye bon nibiba byoroshe gusa birakunda usanga yaramaze no kuza mu Burundi arashika oya je en fait yari mu Burundi hamaragenda yagiye basanzwe bamuzi Peresana mu gahinda wagize hera byaraheze nebiri iki kiganiro tukigarukiriza nga anya nibaza yuko n'undi munsi nabatumiye muzitaba ubutumire bwanje tuzoza eko ni musezerera abantu bamaze kubakunda ati kudukunda bon murakoze kutwumviriza j'espère que abantu muzora kino kiganiro muzoyoherwa personnellement moi j'ai passé une agréable soirée eko merci bon mwakoze kudutumira twaryohewe cyane antwa byari biri intéressant nyene biraryoshe nyuma dutumira undi munsi tuzoza twizeye ko muzodutumira undi munsi ego ntegerezwa hama ai mwakoze mugire subscribe share hamwe nande na comment kinini birakwiye okay ciao merci reka ndagushimira yo muntu wafashe umwanya wawe ukaraba ikiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose wubahwe big up on yourself bisous